Mama nani kupatia aliua? Mamangu ndio amenipa. Iko iko tu iko paketi. Mama yako? Mama Sami. Yambi kwanza tuone yambi Mama Sami. Imani shimwe cyane. Amen. Wala musenge cyane. Papa yako kuya? Papa iko wapi? Messi kuya. Ule mwekunda. Sasa Papa Sami. Papa Samuel. Yambi kwanza Papa Samuel. Salama vile. Kwa bibi wanaongea Kirundi Kiswahili. Yote sawa. Acha tufe kazi tutaongea na wazazi. Eti mzee ni msanii Messi. Kuna shenete za manani. Tena mzee wa kabisa. Kibazo cha mbere urugendo rwari rumeze gute? Urugendo rwari rumeze neza cyane. Rwari rumeze cyane gose. Anasikia baridi yumbeho. Sami yumbeho. Urugendo rwari rumeze neza. Ya rwari rumeze neza kabisa, rwari rumeze neza cyane. Rwari rumeze neza cyane. Hizi masimu toba si micro kama tunataka logo. Ngoja tufuatane na logo logo ili wacha mama likamate. Hapana bakanyana bari babujinga. Sami tubwire kwanza ikiganda nkwagala nyoma na kino. Ikiganda ntabwo ari cyo cyari cyanjyanyeyo mugabo nashowe kumenya kiganda gitoya nkwagaranye no kuvuga iki icyo ntabwo nakimenye icyo natahuye ni mukama ibazi bwenyo bisigura ikizonyo nazo bisigura ati Imana ishimwe cyane ikintu wumvise mu kiganda mu kirundi umengo ntikibaho yani nigitahuritse ni ikintu nyabaki ni ibintu byinshi cyane mugabo ikiganda n'ikirundi birinjirana bukebuke bafite ni sano kimya ni Sami yasohotse afata imikiregana mu gihugu kibanyi cya Uganda amahoro bamukurikirana ku mbuga ziwe mbega bamwakiriye gute mu gihugu kibanyi cya Uganda icyambere mu gihugu cya Uganda mu byukuri turabastare ngahi wacu mu gihugu cy'u Uganda ntabwo turabastare nanse kwishima ntabwo mukuri ntabwo turabastare mu Uganda so nukuvuga mugabo gusaba abarundi ni benshi cyane bariyo ko tabakwikira filme za hariya mu byukuri oyape bivanye n'ururimi yabadukina mu Giswahili pete turi kuba bavyumva mugabo abarundi bariyo ni benshi cyane so abarundi baradukurikiranye mu byukuri kandi turashimiye cyane abarundi mu byukuri baradusororera ni hamwe nyine gusa tutanye inzoga tungikwa tumelewa sana bunure pako bunure kure Sami uvuga ngo hariya ngo baratandukanye no mu Burundi ngo kubera ngo connection hariya ngo twe turi hasi gose ngo no kuri YouTube bashitse kuvuga ngo washitse gushika no kuvuga ngo hariya connection hariya iri hejuru cyane connection so nka wowe miri naravye ikiganiro cyawe nasanze burya ukuntu ndakuraba mu Burundi n'ingene uri hariya ni Musa hariya usa neza vraiment ungigusha pata nimero za watu wa Bulaya umugabo no bivanya na connection so mugabo bizoza kuko biraza amikindi naco nka twebwe tubeshejeho na YouTube ari rukuraraba video hacajamo publicity y'abazungu akajamo publicity ya 15 minutes kandi iyo publicity niyo ngize 15 minutes 15 secondes mugabo nga mu Burundi urazi nubwo utangure video yose ukayiraba nta publicity jamo iyo niyo tandukaniro rihari Sami wowe watwemereye ngo nubwo ugiye ngo mutabakya mu na post hapostinze ibikorwa bingahe kuri YouTube kuri YouTube byaragiye ko voilà byaragiye ko bukeneza yaragiye ko agahinda kuzima yaragiye ko n'amakomedi yaragiye ko byaragiye Sami ndakubaze basi ariko ndibuka igihe wari twara yatsa about yuko ugiye gukinira resi kibanyi cya Uganda mbega resi bimeze gute no kuvuga vuba izosohoka yarahejeje gukorwa Sami akantu kwigufuri ngaba ari bahariya cyane ni wa mwizi no kuvuga ngo iyo gufuriye habari ko mukina maniga yera abakunzi ba Itoto cyangwa abakunzi b'abakinyamari Burundi barakeneye kumenya mbega kuri Sami gusohoka hanze y'icyacu Burundi afata utumikire hanze y'igihugu kibanyi cya Uganda Mr Sami yashoboye kunguka iki muri kariya yiwe ikintu cyambere nashoboye kunguka ibintu byinshi cyane yaba ari filme canke mu buzima busanzwe kuko Uganda ni igihugu bakora cyane nari Kampala barakora cyane ntushobora kubona abantu barakora jya kujya ubunure nakoresha umwanya so nukuvuga n'abantu bakora n'umujyi ukora cyane gose hanyuma n'ikindi naco ubu ngiye guhindura kuko nasanze bujya nkinye gusa mu Kirundi nzomenyekana nga mu Burundi no mu Rwanda mugabo nashowe no kujya muri Kenya nashowe guca gacu ya muri Kenya nawo nyene ndagenda nta muntu numwe yashowe kumenya Mama Sami yambi kwanza tuone yambi Mama Sami Imana ishimwe cyane amen wara musengeye cyane papa yakukuya papa iko wapi Messi kuya ule mwekunda
Sasa Papa Sami, Papa Samuel. Jambi kwanza Papa Samuel. Salama je. Kwa bibi wanaongea Kirundi Kiswahili? Vyote wanaongea. Vyote sawa. Acha tufe kazi tutaongea na wazazi. Eti mzee ni msanii Messi. Kuna shenete za manani. Tena mzee kabisa. Kibazo cha mbere urugendo rwari rumeze gute? Urugendo rwari rumeze neza cyane. Rwari rumeze cyane gose. Anasikia baridi yumbeho. Sami yumbeho. Urugendo rwari rumeze neza. Ya rwari rumeze neza kabisa, rwari rumeze neza cyane. Rwari rumeze neza cyane. Hizi masimu toba si micro kama tunataka logo. Ngoja tufuatane na logo ndoka. Logo ili wacha mamari kamate. Hapana bakanyana bari babujinga. Sami tubwire kwanza ikiganda nkwagala nyoma na kino. Ikiganda ntabwo ari cyo cyari cyanjaniyeyo mugabo nashoboye kumenya ikiganda gitoya. Nkwagaranye no kuvuga iki? Icyo ntabwo nakimenye. Icyo natahuye ni Mukama Bazi Bwenyo. Bisigura ikizonyo nazo. Bisigura ati Imana ishimwe cyane. Ikintu wumvise mu kiganda mu Kirundi umengo ntikibaho yani nigitahuritse ni ikintu nyabaki. Ni ibintu byinshi cyane, mugabo ikiganda n'Ikirundi birinjirana buke buke. Bafite ni sano kimya. Elisabeth yasohotse afata urutemikire mu gihugu kibanyi cya Uganda. Kumenya amahoro bamukurikirana ku mbuga ziwe. Mbega bamwakiriye gute mu gihugu kibanyi cya Uganda? Icyambere mu gihugu cya Uganda mu byukuri turabastare ngahi wacu. Mu gihugu cy'u Uganda ntabwo turabastare. Javre. Nanse kwishima ntabwo mukuri ntabwo turabastare mu Uganda. So nukuvuga mugabo gusaba abarundi ni benshi cyane bariyo. Bisiga ko tabakwikira filme za hariya. Mu byukuri oyape bivanye n'ururimi. Yabadukina mu Giswahili pete turare kuba bavyumva. Mugabo abarundi bariyo ni benshi cyane. So abarundi baradukurikiranye mu byukuri kandi turashimiye cyane abarundi mu byukuri baradusororera ni hamwe nyine gusa tutanye inzoga tungikwa tumelewa sana bunure pako bunure kure Sami uvuga ngo hariya ngo haratandukanye no mu Burundi ngo kubera ngo connection hariya ngo twe turi hasi gose ngo no kuri YouTube bashitse kuvuga weshese gushika no kuvuga ngo hariya connection hariya iri hejuru cyane connection so nka wowe miri naravye ikiganiro cyawe nasanze burya ukuntu ndakuraba mu Burundi n'ingene uri hariya ni Musa hariya usa neza vraiment ungigusha pata nimero za watu wa Bulaya umugabo no bivanya na connection so mugabo bizoza kuko biriko biraza amikindi naco nka twebwe tubeshejeho na YouTube ari rukuraraba video hacajamo publicity y'abazungu akajamo publicity ya 15 minutes kandi iyo publicity niyo ngize 15 minutes 15 secondes mugabo nga mu Burundi urazi nubwo utangure video yose ukayiraba nta publicity jamo iyo niyo tandukaniro rihari Sami wowe watwemereye ngo nubwo ugiye ngo mutabakya mu na post hapostinze ibikorwa bingahe kuri YouTube kuri YouTube byaragiye ko voilà byaragiye ko bukeneza yaragiye ko agahinda kuzima yaragiye ko n'amakomedi yaragiye ko byaragiye Sami ndakubaze bazi ariko ndibuka igihe tuwereka twara yatsa about yuko ugiye gukinira resi kibanyi cya Uganda mbega resi bimeze gute no kuvuga vuba izosohoka yarahejeje gukorwa Sami akantu kwigufuri ngaba ari bahariya cyane ni wa mwizi no kuvuga ngo iyo gufuriye habari ko kinama ni gaera abakunzi ba Itoto cyangwa abakunzi b'abakinyamari Burundi barakeneye kumenya mbega kuri sene gusohoka hanze y'icyacu Burundi afata urutemikire hanze y'igihugu kibanyi cya Uganda Mr. Sami yashoboye kunguka iki muri kariya yiwe ikintu cyambere nashoboye kunguka ibintu byinshi cyane yaba ari filme canke mu buzima busanzwe kuko Uganda ni igihugu bakora cyane nari Kampala barakora cyane ntushobora kubona abantu barakora jya kujya ubunure nakoresha umwanya so nukuvuga n'abantu bakora n'umujyi ukora cyane gose hanyuma n'ikindi naco ubu ngiye guhindura kuko nasanze bujya nkinye gusa mu Kirundi nzomenyekana nga mu Burundi no mu Rwanda mugabo nashoboye no kujya muri Kenya nashoboye guca gacu ya muri Kenya naho nyene ndagenda nta muntu numwe yashoboye kumenya Mama Sami yambi kwanza tuone yambi Mama Sami Imana ishimwe cyane amen waramusengeye cyane papa yakukuya papa iko wapi Messi kuya ule mwekunda sasa Papa Sami Papa Samuel yambi kwanza Papa Samuel salama je kwa bibi wanaongea Kirundi Kiswahili vyote wanaongea vyote sawa
acha tufe kazi tutaongea na wazazi. Eti mzee ni msanii Messi. Kuna shenete za manani. Tena mzee ewa kabisa. Kibazo cha mbere urugendo rwari rumeze gute? Urugendo rwari rumeze neza cyane. Rwari rumeze cyane gose. Anasikia baridi yumbeho. Sami yumbeho. Urugendo rwari rumeze neza. Ya rwari rumeze neza kabisa, rwari rumeze neza cyane. Rwari rumeze neza cyane. Hizi masimu toba si micro kama tunataka logo. Wewe sifuatana na logo ndoka. Logo ili wacha mamari kamate. Hapana bakanyana bari bakujinga. Sami tubwire kwanza ikiganda nkwagala nyoma na kino. Ikiganda ntabwo ari cyo cyari cyanjyanyeyo mugabo nashoboye kumenya ikiganda gitoya. Nkwagaranye no kuvuga iki? Icyo ntabwo nakimenye. Icyo natahuye ni Mukama Bazi Bwenyo. Bisigura ikizonyo nazo. Bisigura ati Imana ishimwe cyane. Ikintu wumvise mu kiganda mu kirundi umengo ntikibaho yani nigitahuritse ni ikintu nyabaki. Ni ibintu byinshi cyane, mugabo ikiganda n'ikirundi birinjirana bukebuke. Bafite ni sano kimya. Elisabeth yasohotse afata utemikire mu gihugu kibanyi cya Uganda. Kumenya amahoro bamukurikirana ku mbuga ziwe. Mbega bamwakiriye gute mu gihugu kibanyi cya Uganda? Icyambere mu gihugu cya Uganda mu byukuri turabastare ngahi wacu. Mu gihugu cy'u Uganda ntabwo turabastare. Javroy. Nanse kwishima ntabwo mukuri ntabwo turabastare mu Uganda. So nukuvuga mugabo gusaba abarundi ni benshi cyane bariyo. Bisiga ko tabakwikira filme za hariya. Mu byukuri oya pe bivanye n'ururimi. Yabadukina mu Giswahili pe turare kuba bavyumva. Mugabo abarundi bariyo ni benshi cyane. So abarundi baradukurikiranye mu byukuri kandi turashimiye cyane abarundi mu byukuri baradusororera ni hamwe nyine gusa tutanywa inzoga. Tungikwa tumelewa sana. Bunure pako bunure kure. Sami uvuga ngo hariya ngo haratandukanye no mu Burundi ngo kubera ngo connection hariya ngo twe turi hasi gose ngo no kuri YouTube bashitse kuvuga weshese gushika kure. No kuvuga ngo hariya connection hariya iri hejuru cyane. Connection so nka wowe miri naravye ikiganiro cyawe nasanze burya ukuntu ndakuraba mu Burundi n'ingene uri hariya ni Musa. Hariya usa neza vraiment. Ungigusha pata nimero za watu wa Bulaya. Umugabo no bivanya na connection so mugabo bizoza kuko biriko biraza. Amikindi naco nka twebwe tubeshejeho na YouTube ari rukuraraba video hacajamo publicity y'abazungu. Akajamo publicity ya 15 minutes kandi iyo publicity niyo ngize 15 minutes 15 secondes. Mugabo nga mu Burundi urazi nubwo utangure video yose ukayiraba nta publicity jamo. Iyo niyo tandukaniro rihari. Sami wowe watwemereye ngo nubwo ugiye ngo mutabakya mu na post. Hapostinze ibikorwa bingahe kuri YouTube? Kuri YouTube byaragiye ko voilà byaragiye ko bukeneza yaragiye ko agahinda kuzima yaragiye ko n'amakomedi yaragiye ko byaragiye. Sami ndakubaze bazi. Ariko ndibuka igito wari twara yatsa about yuko ugiye gukinira resi kibanyi cya Uganda. Mbega resi bimeze gute? No kuvuga vuba izosohoka. Yarahejeje gukorwa. Sami akantu kwigufuri ngaba ari bahariya cyane ni wa mwizi. No kuvuga ngo iyo gufuri habari. Ko mukina maniga yera. Abakunzi ba Itoto cyangwa abakunzi b'abakinyamari Burundi barakeneye kumenya mbega kuri sene gusohoka hanze cyacu Burundi afata utemikire hanze y'igihugu kibanyi cya Uganda. Mr. Sami yashoboye kunguka iki muri kariya yiwe? Ikintu cyambere nashoboye kunguka ibintu byinshi cyane. Yaba ari filme canke mu buzima busanzwe. Kuko Uganda ni igihugu bakora cyane nari Kampala. Barakora cyane ntushobora kubona abantu barakora jya kujya ubunure. Nakoresha umwanya. So nukuvuga n'abantu bakora n'umujyi ukora cyane gose hanyuma n'ikindi naco ubu ngiye guhindura kuko nasanze bujya nkinye gusa mu Kirundi nzomenyekana nga mu Burundi no mu Rwanda. Mugabo nashoboye no kujya muri Kenya nashoboye guca gacu ya muri Kenya naho nyene ndagenda nta muntu numwe yashoboye kumenya.